Des prophètes m'ont touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est le Dieu des esprits. Des prophètes m'ont touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Natuenizera yuko umwiza wari wahagurukiye ubuzima bwawe usibanganijwe n'umuco wa rino jambo. Natuenizera uko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu abakirisha ijambo ryiwe. Ndatuye ko rino jambo rizananye gukiza, rizananye kubohora mu izina rya Yesu. Ndatuye ko ijambo igiye kugira ikibanza kinini muri wewe no mu bikwerekeye mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bwa mbere na mbere jambo yarariho, kandi ijambo yahuranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Ariko ijambo riremeza ko jambo yambaye umubiri. Reka rino jambo rivugwa ryambara umubiri wawe, maze uko jambo atazibigwa niko utazosubira kuzibigwa mu izina rya Yesu. Ndatuye nizera yuko inzira zawe Imana ikugururiye imiryango mu mpande zose. In the name of Jesus. Ndatuye nizera yuko aho uzoja hose imiryango izokwa mikugurukira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nakajyo kadasanzwe niteka duhawe kugira ngo tuvuge Kristo, tuvuge Yesu yapfuye akazuka, tuvuge umwami w'abami. Uyu mwami yamyeho ariho kandi azokwamaho. Uyu mwami niwe wenyine imva itashoboye kugumya. Uwo tuyoboka n'udasanzwe, uwo tuyoboka n'uhambaye, uwo tuyoboka arakomeye. Urahiriwe rero kuba uri umuyoboke wa Kristo. Haleluya. Kino gitondo tugomba dusangire Zaburi ya 35. Ni Zaburi idasanzwe, niyo Zaburi dushikira gusoma twebwe mu makoraniro, kuko tuzi yuko turi mwisi ifasha umwanya mu ntambara. Ariko ino Zaburi ni kenshi cyane. Ino Zaburi ya mbere imwe mu mazaburi adasanzwe, kuko kuva umunsi mpishurirwa ino Zaburi ari ukuntu abaye ibibaye menyagoreka nisobera ino Zaburi. Imana nayo igaragaze koko yari Imana ya Dawidi. Shira ibiganza byawe hejuru uvuge ngo Mana nyagora ku ngoma. Ndagushimiye kuko uri Imana nziza. Mana nyagora ku ngoma. Ndagukengurukiye kuko uri Imana y'ukuri, kandi ko wemeye kumbera Imana. Urakoze. Amen. Zaburi 35. Imana yezagira umuntu wese ari ngaho yizera ko Kristo ari umwami, ko yapfuye akazuka, kandi ko ashoboye kutugwanira. Zaburi 35 ivuga ngo Uhoraho we burana n'abamburanya. Uhoraho we burana n'abamburanya. Birivuga ngo n'ururimi rwose ruzokwitwarira uzorutsinda. Uhoraho we burana n'abamburanya. Uyu n'umwami. Mbega umwami yari kuburanya nande? Kuko umwami niwe yari on the highest position. Ariko nimba avuga ngo burana n'abamburanya, nuko kuburana uko mubizi numwe azana amargima cange umazana amajambo, undi akazana yandi. Mwisi imwemu hama hariho ibikuburanya. Yobu yari ibereye ku isi, ariko shitani igiye aseruse mu bana b'Imana. Murazi vyabaye. Imana iravuze ngo wabonye umuntu wanje Yobu, umwasi nawe ngo erega Yobu nta kuronderera ubusa. Dawidi aravuga ngo burana n'abamburanya, bisigura ngo abozi nabo ntazi. Mwisi imwemu ari abakuburanya, ibi ntabikwiriye, ari abakuburanya. Ariko kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ni mu avoka. Haleluya. Avuga ngo Gwana n'abandwanya, Gwana n'abandwanya. Intambara mu buzima tuzibamwo, ariko nga Dawidi yaravye asanga abamugwanya ni benshi kuruta igisirikare afise muri Israel. Avuga ngo none Uhoraho Gwana n'abandwanya. Ndasenze ngo Imana igwane n'abatugwanya mu izina rya Yesu. Fata inkinzo nini na ntoya uhaguruke kugira ngo untabare. Fata inkinzo nini na ntoya uhaguruke kugira ngo untabare. Iyo umuntu asenze isengesho, ubundi mu isengesho ryiwe ubonamo ubumenyi, aziko Imana yiwe. Iyo umuntu asenze isengesho, urabona mu isengesho ryiwe ubumenyi n'urugezo, aziko Imana yiwe.
avuze ngo fata inkinzo yawe nini na ntoya, yayibonye Imana neza nk'ufise ibigwanisho. Bibiliya ivuga ngo mbega uwo ninde, mbega uwo ninde, mbega uwo ninde ngo impuzu ziwe ziriko amaraso. Uhoraho avuga ngo ni jewe ngo nabakandagishirije ibirenge vyanje. Amen. Fata inkinzo nini na ntoya uhaguruke kugira ngo untabare, kandi usohore icumu n'ikimito ugwanye abampiga. Ubarire umutima wanje uti ni jewe gakiza kawe. Ubarire umutima wanje, kubera ikavuze ngo ubarire umutima wanje. Umutima niyo centre ibigumbagumba. Rero mu bigumbagumba niho haba ubwoba, ku mutima niho hariho the will, amahitamo. Mu mahitamo niho umuntu ahitamo kutari kwa kisanga mu kinogo, ariko kandi ubwoba nibwo butuma umuntu ahitamwo ukutariko. Umutima niho harimo ivyiyumviro, mu vyumviro twiyumvira niho hariho ugucumura cyangwa kugororoka, kuko umuntu ashoboye kudacumuza ibikorwa ariko agacumura mu vyumviro. Birivuga ngo uzora umugore akamwipfuza azoba acumuye ni mu vyumviro. Ariko rero avuze ngo ubarire umutima wanje uti ni jewe gakiza kawe, kuko uwo mutima nyene niyo umuntu ajeje kwiyumvira nabi, umutima nyene usura kumwagiriza. Ariko ngo ubarire umutima wanje ko ari wewe agakiza ni jewe agakiza kawe. Abarondera ubugingo bwanje bamaramare batetegwe, abarondera ubugingo bwanje bamaramare batetegwe. Abangira inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma bicwe n'isoni. Abarondera ubugingo bwanje bamaramare batetegwe. Ndatuye ko abarondera ubuzima bwawe ku nabi bamaramara batetegwe, kandi abaguhiga basubizwe inyuma bicwe n'isoni. Babe nk'umuguruka utumugwa n'umuyaga, kandi umumarayika w'Uhoraho abirukane. Kuba umuguruka utumugwa n'umuyaga bisigura ngo nugusanzara ubutakiboneka, kandi umumarayika w'Imana abirukane. Ejo twaganiriye amajambo akomeye cyane, tuko turavuga ku bijanye n'abamarayika. Twavuze tuti umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha. Bisigura ngo umuntu akorerwa n'abamarayika iyo abayubaha Imana. Hama abamarayika bafise ukuntu bakozwe cange baremwe, bobo nibafise amahitamo, ariko twebwe abantu turemerewe wina no. Imana ikubwira ikintu ukagikora cyangwa ukacanga, ariko abamarayika Imana ivuze go ni go, na no ibaho kuri bo ni direct. Rero iyo babonye umuntu ariko arabaho ubuzima bwo kubaha Imana, bamubona umwe muri bo, kuko mankind ivyaremwe vyose bigira ubumwe hagati muri vyo. Nico gituma uzobona imbwa naho yogwana n'iyindi mbwa idashoboye kuyitabagura. Nico gituma kandi uzobona n'intare mu ntambara zabo hariho ukuntu abantu bakundana. Abantu bwabo hari ukuntu umuntu ubonye kiziga cimbwa urengana, ariko ubonye icy'umuntu ngo ari ukuntu kogwako. Bisubira ngo abantu basangiye rasi, abantu bafise aho bafise icyo bahuriraho, bagira ubumwe, bagira ugukoranirana. Urashobora guhura n'umuntu ibarabara ukamubona ko akabazo ukumva yuko ukamukurako. Kubera iki? Niko abantu bameze, niko abantu bameze. Ni nako rero n'abamarayika bimeze, ni nako ibikoko bisangiye ubumwe bimeze. Majirafu uzosanga hamwe. Rero abamarayika bazi yuko bayoboka Imana la première lettre go. So iyo bakubonye uruwubaha Imana, iyo bakubonye uyoboka Imana, baguharura umwe muri bo. Nico gituma Yesu yabwiye Yohana andikira umumarayika wa Philadelphia. Kubera ikibinjiye muri kadire y'abamarayika, ni kubera ko bari bamaze kuba abumvira Imana cyangwa abakorera Imana. Abamarayika rero basagaje impande zose bakabakorera. Kugukorera niki? Umusiti security agucungira umuryango. Kugukorera niki? Umubodyguard wawe akuzigama kugira ngo ugomba kuguhagurukira ashoboye kumugema mugeme. Kugukorera niki? Uwo agukorera mu nzu aragutunganiriza imfungurwa. Kugukorera niki? Nuko ugukorera agukoropera mu nzu. Abamarayika rero nibakorera umuntu wari wese, bakorera abagiriki, bakorera baha Imana. Rero uvuga ngo kandi umumarayika w'Uhoraho abirukane. Bisigura ngo umumarayika kugendanira abirukane. Iyo utangiye kuba muri ubwo buzima
bwo guhesha Imana icubahiro. Ariyo n'intambara utazomenya aho zaciye, ariyo n'abaguhagurukiye basibangana, ariyo n'abaguhagurukiye ubura irengero ryabo, ariyo abakugirira inama yo kukugirira nabi, ubura aho bapfiriye, ubura aho batakariye, ubura aho birukaniwe. Ari igihe umuntu wagurukira ku kazi ugasanga niwe yakuweko, ari igihe umuntu akunyaga ukamurondera ejo ukamubura. Iyo uri muri no kabri yo gukorerwa n'abamarayika, nabwiye abantu nti abakristo twarasamaye bikwiye, ni turiko turakoresha ama avantage. Burya to dufise ama avantage menshi kuva umunsi twakiriye Kristo. Izina Yesu si izina gusa kuri twebwe, izina Yesu ni kigwanishwa, ariko kandi izina Yesu ni umunara duhungiramo. Birivuga ngo izina ry'Uhoraho ni umunara munini. Haleluya. Ariko kandi Mpwemu Yera, uyu Mpwemu Yera mubona si uwo kukuzura gusa. Mpwemu Yera niwe yuzuye muri Samson agahondagura abantu. Sivuze ngo uhondagura abantu, ariko izo nkomezi azikoreshe mu guhondagura ibigugwanya. Mpwemu Yera ni nkomezi, Mpwemu Yera ni Imana, ariko Mpwemu Yera ni ubushobozi. Rero abakristo nitwamenya ama avantage yacu. Bibiliya ivuga ngo bazogutera mu nzira imwe, Mpwemu Yera abasanzaze mu nzira ndwi. Mpwemu Yera n'ubushobozi busanzaza ibikugwanya. Ariko rero abakristo benshi nituzi iyo avantage, nituzi ayo ma avantage dufise mu isi nk'emu. Nico gituma kenshi usanga abantu muri ko muraruha. Kubera iki? Muri ko mukora ibirengeje, mariko muri ko murikorera, muri ko mukora vyinshi ofete, muri ko murakora mu karenzi, muri ko murakora vyinshi. Ndavuze ngo muri ko murakora vyinshi, muri ko murakora n'ibitari kubiba ivyanyu. Nico gituma ubona umukozi wa Abraham yashoboye kwamagara iyo intervention des anges. Rero ni vyiza yuko umenya kuba nakiriye Kristo Yesu. Kristo ninde kuri jewe. Haleluya. Ivyo nivyo bizotuma utagira ubwoba abandi bagira ubwoba. Ivyo nivyo bizotuma udahungabana abandi bariko barahungabana. Ivyo nivyo bizotuma udatirimuka, kuko ubwoba bashobora gutuma umuntu atirimuka. Yesu avuga ngo imwe iri tayari, ariko umubiri n'uw'integenge. Umutima urabikunze, ariko umubiri n'uw'integenge. Uwo mubiri kugira ngo uneshe intege rimwe na rimwe urakeneye ama information, urakeneye kumenya ngo abari kumwe nanje barakomeye kuruta abangwana. Uwo mubiri urakeneye information kugira ngo umenye ngo ndisekirize, kuko umubiri n'umubiri nyene. Urabizi ko kugira ngo usinzire mu nzu nuko umubiri wawe ufise information zikwiye, nuko imiryango yugawe. Aho nyene n'itiro ryose ufise ni wosinzira mu ikaburimbi, ni wofatwa n'itiro ngo reka nsinzire. Itiro rirakupika, umubiri urakubwira ngaho urapfuye. Donc ikintu gituma umubiri uhungabana ni iki? Ni amakuru umubiri uba ufise. Rero iyo mugwijije amakuru yo kumenya Imana yanyu iri, Imana ishoboye gukora ku buzima bw'abera, Imana ishoboye kudukorera, ivyo bigwa gutekana mu ntambara zarizo zose. Ariko iyo udafise amakuru ahagije ujugumira aho wari kubuhunga, aho wari kubutekanya. Haleluya. Ndabisubiremo, ntushobora kugira itiro mu ikaburimbi. Nishobora kugira itiro ku ikaburimbi. Kubera iki? Uramenya ngo kamyo iraza kucako. Igituma rero utagira itiro ugasinzira uri mu nzu ni security na makuru akurimo. Umenye rero ico Yesu ari, umenye yuko izina Yesu kuri wewe si izina gusa. Izina Yesu ni bitaro, kuko mu izina ry'iwe abagwayi barakira. Izina Yesu ni bombe mu makambi y'abansi. Izina Yesu n'umunara, kuko izina ry'Uhoraho ni umunara ukomeye, abahungiramo bose bagira amahoro. Izina Yesu uzonamenya avantage ufise muri iryo zina. Ikindi umenye ico Mpwemu Yera ari. Iga ni Mpwemu ubushobozi. Niwe yari muri Samson, niwe yaje muri Sauli acaratabagura inka, aronka intsinzi ku bari bahagurukiye Israel. Uwo Mpwemu Yera nyene niwe akurimo. Nigeze kwandika muri cya gitabo nanditse cyaboka ubohora abandi, nanditsemo nti kutamenya gukoresha ikigwanishwa nico kimwe no kugenda n'inkoni. So nibaza ko ndiko ndatahurika. Ahuri aherereye, menya ama avantage ufise. Avantage rero yitwa abamarayika. Abakristo benshi nayo bazi. Inzira yabo ibe muzimagiza n'ubunyerere, kandi umarayika woraho abahige, sukubakurikirana gusa, abahige bihishije abasange. Kuko banteze umutego mu cyobo atanyanduruko, kandi bimbiye ubugingo bwanje atanyanduruko. Uyu ni Dawidi yahuye n'ivyo. Rero guhura n'abantu bakugirira n'abata mpamvu atagituma byamyeho. Ariko ni giki Dawidi yakoze? Umumarayika abirukeko. Musomye neza Bibiliya, Dawidi ni ntambara zose yarafise, yari kuburangiza kuriya. Dawidi yirangirije amahoro muzu, ari umutama bariko baramugira amakuru ya yuko ari Salomo
akwiye kuba umwami. Salomo ariwe Jehedidia, wakunzwe n'Imana, niryo zina rya Salomo, Jehedidia cyangwa wakunzwe n'Imana. Salomo igihe bariko baramubwira amakuru y'ukwiye kwimikwa, Dawidi yaribereye mu nzu. Bibiliya itubwira ngo bari bamuzaniye n'umugore muri iyo nzu yiwe. It was too much. Uwo Dawidi yaniganye, Dawidi yari mu ntambara mu mabarabara, imihamba yose swata, abamurondera kumurasa swata, na Sauli yarananiwe kumufata n'igisirikare cyose cya Israel swata. Umaze kuba uwizera Imana, tuko turabona rero ivyo Dawidi yari afise. Dawidi yakoresha l'avantage itwa abamarayika, ariko kandi urabona ko yahagurukiye atanyanduruko, ariko yarinzwe kubera impamvu kanaka. Impamvu yiwe ari Imana, kuko banteze umutego muco watanyanduruko, kandi bimbi ubugingo bwanje atanyanduruko. Kugesezwa kubagwe ko giturumbuka, kandi umutego bateze abe ari wo ufata ubwabo. Kugesezwa kubabe ko giturumbuka, pum, mwifunga amaso niyugurura amaso, papa. Uko niko Dawidi ariko arasenga. Ariko kandi ngo ibyo bamwimbiye babigwe ko ibaze ikinogo bimvye ngo bazogishirako bakakijamo. Niho umutima wanje uzovugiriza impundu Uhoraho, unezerererwa agakiza kiwe. Nabigishije kubijanye no gusaba no kugira promesse. Promesse nuko ubwira Imana zo guhimbaza. Promesse nuko ubwira Imana zo gushira hejuru. Promesse nuko ubwira Imana ngo zo kuninahaza. Amagufa yanje yose azovuga ati Uhoraho ninde ahwanye nawe, kuko ukiza umugogwa abamurusha inkomezi, ugakiza umugogwa n'umukene ababanyaga. Ivyabona by'ibinyoma biva hasi, bikanyagiriza ivyo ntazi bibimbaza. Nabakoreye ivyiza bansubiza ibibi, bagahindura umutima wanje nk'uwaburaniwe. Nibuka kera ngiri mu ishengero nasengeramo, Jew Prophet of Jesus Joshua, hama nari umuntu nyene nkunda kwitwararika abandi. Tugiye mu ivuga butumwa duhejeje duke narifise tukadusangira, igihe cyose bagize ibibazo, simvuga ngo narabasenge ko nabo bari basugusenga, ariko nkababa hafi, nkaba force, nkaba avantage igihe bahura nibi. Igihe kimwe ndamenya yuko bamwe muri bo bagiye kunteranya, kuvuga ibintu bitabaho ku burongozi. Baravuga any kind of word, baravuga ibinyoma, banyagiriza ibintu byinshi. Nibuka ko nasomeye amajambo ndayibutse uyu munsi, ndavuga ngo ivyabona vy'ibinyoma biva hasi, bikanyagiriza ivyo ntazi bibimbaza. Cyari kinyoma mbere kwa rukunteranya n'umurongozi, kuko ndakunda urutonde, ndatekana cyane iyo ndi mu rutonde na ligne y'uburongozi. Hama amasengesho nasenze yaraya, ndavuga ngo nabakoreye ivyiza bansubiza ibibi, bigahindura umutima wanje nk'uwaburaniwe. Murabizi narababwiye nkifise bironga muri ville, haza abantu, umuntu akaza ukamusengera akadawa uburozi, akadawa byinshi, ariko munyuma akavuga ngo bya muntu afise imiti burasengera ndadawa, deja yasize ibitongi vy'ubugari nije nabikorofye. Ico gihe sinabwagire protocol, ico kimwe nasenga no kuri Imana, umukozi Imana mugira umuganga, je nabikoropa alone in my office n'umutima mwiza. Ariko kaca wumva uko uwo muntu yagiye aravuze ngo icyo bibaza bino bintu nije nabimugaburiye cyangwa je namukwiye mu burozi. So it was like that. Imana dufashe cyane, ndakunda Imana. Ariko nabakoreye ivyiza bansubiza ibibi, bigahindura umutima wanje nk'uwaburaniwe. Ariko jeho uko bagwara imyambaro yanje y'abamagunira, nababarisha ubugingo bwanje kwisonzesha, nababarisha ubugingo bwanje kwisonzesha, ngasenga ncuritse umutwe mu gikiriza. Izi ni zikwiye kuba quality z'umuntu akundana. Iyo bagwaye utegerezwa kubasengera, iyo bababaye utegerezwa kwisonzesha ku bwabo. Ngasenga ncuritse umutwe, nkamera nkaho ari umukunzi wanje cange mwene mama agwaye, nkicurikira nk'uwagandaye, nk'uririra nyina. Urumva ukuntu umuntu ukwiye kurira abandi. Ariko jeho ncumbagiye baranezerwa, bakarundana, abantu bimbura kimazi baneranirako sinabimenya, baranshishimura nibigarura. Nabaye amajambo ariko aravuga, ariko vuga ukuntu we yitwararika abantu tegezwa kubigumako. Ariko ngo ncumbagiye bisigura ngo aramenye yuko yakoze erreur, aramenye yuko yavuze ikintu peut-être kitari ico, ariko ngo abantu bimbura kimazi bagihagararako ico nyene bagakora
ariko John Cyumbagiye baranezerwa bakarundana, abantu b'imbura kimazi bareranirako sinabimenya, baranshishimura ntibigarura, bandyaniriza insya z'amenyo nk'uko abacokoranyi bavugira ibiteye isoni aho abantu bakoraniye mu nzimano. Mwami, uzogeza ryari kubiraba nk'utabibona? Kiza ubugingo bwanje ukugeseza kuri muri bo, ukiza ubugingo bwanje intambwe. Uyu ni Dawidi yagize constant, aribaza mbega Imana iri kurabibona, ariko arasenga ngo Mana kiza ubugingo bwanje. Uzogeza ryari kubaho nk'utabibona? Uyu munsi ndagusengera mbaza Imana, izogeza ryari kubaho nk'itabibona ivyo uri kuracamo ku kazi? Izogeza ryari kubaho nk'itabibona ivyo uri kuracamo mu rugo? Mana uzogezaho kubigira nk'utabibona ivyo umukobwa ariko aracamo? Uzogeza kubiraba nk'utabibona akagasuzugura ariko aragira kubera izina ryawe? Ibi bitutsi ariko aratukwa yuko ari maraya kubera kuza kukuririmbira. Uzogeza ryari kubaho nk'utabibona ivyo uyu musore yahevye ibibi ariko aracamo, amazina ariko aritwa? Uzogeza ryari Mwami kubaho nk'utabibona aka karenganyo uyu mumama ariko agirirwa ku kazi, aka karenganyo uyu mugabo ariko agirirwa ku kazi? Uzogeza ryari kubaho nk'utabibona rino hamwa? Uzogeza ryari kubaho nk'utabibona Mwami? Uzogeza ryari kubiraba nk'utabibona? Uzogeza ryari kubiraba nk'utabibona ivyo uyu muntu ariko aracamo? Uzogeza ryari kubiraba nk'utabibona? Uzogeza ryari kubiraba nk'utabibona uyu mukobwa abarozi bamuhagurukiye batagomba kwashikira mu vyiwe? Uzogeza ryari kubiraba nk'utabibona uyu muruho uyu muntu amazemo igihe? Ni wewe yahanze amaso ariko arondera amadokima ariko baramwirutseko. Uzogeza ryari kubiraba nk'utabibona aka karenganyo kukubeshegwa? Uzogeza ryari kubiraba nk'utabibona? Kiza ubugingo bwanje ukugeseza kuri muri bo, ukiza ubugingo bwanje intambwe. Nanje nzogushimira mu ishengero rinini, nzoguhimbariza mu bantu benshi. Niryo sezerano vuga ngo Mana nzogushimira mu ishengero rinini, nzoguhimbariza mu bantu benshi. Izi zaburi ziko ziratwigisha gusenga, izi zaburi ziko ziratwigisha gusenga. Abanyankishwa n'inyanduruko z'ibinyoma nibanyigambe, abanyankisha n'inyanduruko z'ibinyoma nibanyigambe. Uyu ni Dawidi. Abanyankira ubusa nibamvunira akagohe, kuko batavuga ivy'amahoro ariko baje inama yo kurondera amajambo babeshera abibereye ngaho mu gihugu. Urumva zino zaburi mbere banyasamiye cyane, baravuga bati awa twari twarababariye, ijisho ryanje rirabibonye. Oh my God, nawe warabibonye. Uhoraho ntucereze Mwami, ntumbe kure, ikangure uhaguruka uburane urubanza rwanje. Mana yanje, Mwami wanje, Uhoraho Mana yanje, uncira urubanza rukwiranye no kugororoka kwanje. Nibanyigambe, nibibwire mu mitima yabo bati hahaha ico nico twagomba. Nibavuge bati tura yongobeje. Abanezererezwa nuko ngiriwe nabi, bicwe n'isoni, batetegwe abanyiratako bambikwa isoni n'ugukengerwa. Oh Lord, abanezererwa urubanza rwanje ruroranye, bavugishwa impundu n'umunezero. Mbere nibavuge urudaca bati Uhoraho ahimbazwe. Mbere nibavuge urudaca bati Uhoraho ahimbazwe, akunda ko umusavyi wiwe aba amahoro, akunda ko umusavyi wiwe aba amahoro. Nanje ururimi rwanje ruzovuga ivyo kugororoka kwawe, ruzovuga ishimwe ryawe umunsi wire. Amen. Imana bamugisha. Nizera ko muri no zaburi jewe nawe twumvise vyinshi, tubonye ubuzima bwa Dawidi, tubonye ivyo yagiye ahura navyo. Ugiye kuraba rero uraza kubona ivyo nyene n'ivyo uhura navyo. Igihe kimwe umuntu maraza hambya ngo Joshua urahamwa pe, ndavuga gute? Urabona umuntu wese aravuga, ndavuga nta numwe atavugwa mu bakijiji, gusa mvugwa na benshi kubera kozwi na benshi. Nawe barakuvuga, ndabwira ibuka iwanyu ari wo muvukana avuga ko uri umusambanyi kubera kugiye muri korali. None uzinanye n'abantu 10 ukavugwa n'abantu 8 cyangwa abantu 5, nimba nzwi n'abantu miliyoni 10 cyamvugwa n'abangara. Nta muntu numwe yagendanye n'Imana atahuye n'ibi. Ikibazo
suguhura navyo, ikibazo nukumenya mbega bisigura iki. Ingorane nini abantu mugira mwibaza yuko ivyo bintu ari bishasha kuri mwebwe. Umunyabwenge Solomon avuga ngo nta gishasha kiri kwisi. Uravye neza amajambo ya Dawidi uca wibaza uyu niwe yari Joshua cyangwa soma neza iyo Zaburi uza kwibaza uyu Dawidi niwe yari Joshua cyangwa. I told you this is the truth. Soma Zaburi 35 ni nako bimeze no kuri wewe. Nta muntu kuva umunsi umva warasimba urupango ukagenda muri boate nibigeze bakuvuga, ariko na mama yakuvyaye umunsi wakijijwe ugataha saa 2 waramaze kuba maraya, waramaze kuba umugore wa pastor, wataha saa 6 z'ijoro ni yakwise maraya. That's the world. So ikibazo ni gihe wowe wibaza uri kurara ku ruhande, ubu nibwo buzima bw'umuntu wese agororokera Imana. Ikibazo rero sico mbego vyifatamo gute, hamagara Imana iburane n'abakuburanye. Dawidi agerana avuga ngo none Imana ikwira bibona mbega Imana kumengo yikawushije. Dawidi ko aravuga amajambo akomeye cyane muri no Zaburi. Uze kwigira ko meditation uraza gutangara, uraza kubona yuko ubuzima bw'umugororotsi wese, ubuzima bw'umuntu wese ayubaha Imana kwisi niko bumeze. Nawe wa musore ku kazi ukibaza je ku kazi ko ataco ndabagira kubera agakiza abojya rushwa nibazokwigira bagukunda. Eregura itara ni gutumwiza wo gukomera amashi. Eregura umuco iyo rero ni nambara atari yawe wenyene. Soma Zaburi 35 cyumva Dawidi ngo abamburanya abamvugira ibinyoma ukavuga none na Dawidi does it kubera ko iyo wotse Imana ibi nivyo uhura navyo. Rero utegerezwa kumenya yuko ari amahoro, ariko ukamenya ngo Mana reka ndaguhamagare we intervene, kuko iyi Imana y'intervenye bigaragaza ubukuru bwayo. Itari intervena uri kuri dogana na kimwe bivamo, ariko y'intervenye bazotinya Imana yawe. Muzobona mwenda babwiza ukuri, just follow slow by slow, uzokurikirane buhoro. Ubu abadukomokako n'abakomoka ku banyakibi ni linye zibiri zitazopfa zisa. Kubera iki? Niko Imana ikora kugira ngo yemeze presence yayo hagati mu bantu. Iyo niyo message y'uyu munsi. Nagomba ko aho uri ufata umwanya usenge, kugira ngo Mana ndatahuye yuko ivyo ndiko ndahura navyo mu muryango, kumbe na Dawidi yahuye navyo. Iyi Zaburi cike Zaburi y'ubuzima bwanje. Mana ndatahuye ivyo ndiko ndahura navyo mu gisagara, kumbe na Dawidi yahuye navyo. Iyi Zaburi cike Zaburi y'ubuzima bwanje. Mana ndatahuye ivyo ndiko ndahura navyo ku kazi, kumbe na Dawidi yahuye navyo. Ivyo ndiko ndahura navyo mu gihugu no kwisi, kumbe na Dawidi yahuye navyo. Kumbe izi ni ntambara z'abagororotsi, izi ni ntambara z'abakuyoboka. Uzogeza ryari kubira abantu utabibona? Iyi Zaburi cike Zaburi y'ubuzima bwanje. Gwana nabangwanya, burana nabamburanya, haguruka fata inkinzo yawe nini na ntoya. Mana kumbe na Dawidi baranondera ukuntu umutego, ariko Dawidi niyarangirije mu ishamba, niyishwe n'umwambi. Nico gituma nanje ukatura, nanje zorangiza neza. Oh haleluya, nimburi mu barangiza bien sûr, sino ari abazoguruka. Amen. Ico rero ni kintu gikome, ico kizogutuma utangayisha umutima, utagwaza umutima wawe ubusa nguri kuriruka kuri binabiriya. Udashira umutima ku bujuju bwose, udashira umutima ikintu cyari cyo cyose, kuko uzomenya ngo kumbe nanje iyo ndiko ndabona intambara, iyo ndiko ndabona mpigwa, ndamenya okay ejo narababwiye ikintu gikomeye, reka ndagisubiremo. Murambabarira abantu badatahura imvugo rimwe na rimwe mvugamo, niko bimeze. Ariko nutavuga kumwe numvikana yuko rimwe na rimwe ariko tutabona ibintu kumwe. Ndabwira abantu ibintu ninahe nako ndabashingira. Nagiye kwa gatatu muri eglise, maraso ko nashitse gayi Bujumbura kwa kabiri mu ijoro saa 6 gutyo. Hama kwa gatatu ndazinduka genda gukora, ndatwara ivyuma vya media ko vyari veracerewe mu modoka, nabyo ko imodoka anje yatereye igitega gato irikira kogwa. Hama ndatwara ivyuma and so on. Hama shitse kuri eglise narengene kandi kuvugana n'umukobwa wanje nkunda, karakorera Imana. Tiko ndamwereka ukuntu yakora ibikogwa. Yari yazananye abandi basore batatu bari bamwerekeje. Magurutse mpuye nabo, nari ndabizi yuko bari bakeneye gusa ko ndabasengera. Ndabatwengera, ndabwira sava. Ndabaramutsa, turatwenga gato. Ndababwira murazi inkomezi z'agakiza aho zihagaze mu kugira ubumenyi nyabwo, apana kubaho n'igihugu. Ndababwira umviriza,
ariho ikintu kiruko kimeze. Umuntu avyibusha aravyibushe, umuntu yonza aronze, umuntu avuga nabi, umuntu na Yesu nabirivuga ngo abagore batanu bijuju batanu banyabwenge. So kintu cyose gifite uko kimeze. Ndababwira mukagenda mwibwira yuko kubera ko mukijijwe mutazosubira kubona ivyiza nguko mwabibona. Donc unibaze ngo kubera ko ukijijwe umukobwa mwiza acacika umukobwa mubi aguma ari mwiza. Ndababwira rero difference izobi kubera ko uzoba maze guhura n'undi mwiza kubarusha, uzoprioritiza uwo kuruta ivyo, uzovuga uti ni mwiza. Kera nari kuba nabiguyemo ariko singi wa wundi. Ndababwira nti akayari gafutse nyene uzokabona ariko uzogafata uvuge ngo inyota yanje sinkimagwa nibi, inyota yanje ndayimagwa na Kristo. Nibisigura ngo ntuzobibona, nibisigura ngo ntuzobikunda. Aho niyo mwibeshera. Umubiri wawe uguma ari umubiri wawe uguma uri active. Ikibazo nigiye wibwiye bitari ivyo, ukibaza ngo kubera ko wumvise ibigumbagumba waguye. Kubera ko wumvise ibigumbagumba uri muzima. Ariko rero ubwo buzima ufise undi mugabo wabuhaye ni Yesu Kristo. Satraish kadum. I love Jesus. Ubwo buzima ufise undi mugabo wabuhaye, ubwo buzima ufise undi mwami wabugabiye, ubwo buzima ufise undi mwami wabuhaye. Bisigura ngo nivyo nabibonye nanje ndi muzima nk'abandi ariko sinyibayonga abandi. Utenguye kuba ubwo buzima niyo bavuga ngo uwunesha. Ntushobora kunesha utagize intambara, ntushobora kunesha utagize intambara. Rero aho ni abantu benshi basamari. Ndababwira umviriza, abakobwa beza muzobabona, ikiri gifutse muzokibona, ariko kugira ngo ushobore kubona iyo Mana rero neza nuko uzobwira Imana, rega Mana narabaye mushasha, naraguhisemo wewe, ndirengagije. Uko rero wirengagije ivyo uba uri kuriyegerezayo. Uko wiyegerezayo ni nakwigupakizamwo. Haleluya. Ni nakwigupakizamwo ividapakije abandi. Igituma mbayo ubuzima busa n'ubudatahuritse ni kubera ko nahisemo kugira imico ego paraporo y'abandi. Nari umusore nari muri indirimbo zisi nsazo mu wisiko nari umusore ndi umusore. Muri icyo gihe cy'ubusore bwanje nahuye n'abakobwa beza. Yabwiye umuntu iki niho uzohura nabo bakizwa ni beza. Ije bambaye ubwiza bw'Imana, bambaye freshere z'Imana. Niho uzohura nabo abari serious rero. Alors icyo utegerezwa gukora ni wewe ucuvuga ngo narahisemo Kristo kuruti. Navuze n'amatere magoye. Tuvuga ndicara ngavuga ego. Ni nako byari bimeze. Ego na ari umusore narakundwa gensi ariko ngavuga koko uyu Yesu mbabariye tereme nakunda gukoresha. Uyu Yesu niwe no compara koko n'uyu cange mu tereme nakoresha. Tuvuga niwe no compara n'aya maguru. So my Jesus is better. Abamarayika bonwenga bumvise ko nirengagije Yesu kubera ibi. Urumva iyo vide comparaison, iyo ubwo buzima bwo gukompara aletra hashka ni maskotra minahaka tush. Ubwo buzima bwo gukompara, ubwo buzima bwo kuraba agaciro ka Yesu nakiri, nibwo buzima bunzigama n'ubu sino. Uzohura na ABCD, uzogira voyage, uzohura na utarahura nabo. Isi way you people, this world is too much. Isi too much. Uzogenda za Malaysia, as long you have money, ukuba ndanyoheza gigoronga ifaranga, uzogenda handi utaragenda. You will meet people tugira ma voyage. Muri ayo ma voyage ari Dubai, ari Kenya, ari Uganda, ari mu Rwanda, ari ruguru. Uzohura n'abantu. Ikintu rero kizogufasha ni kimwe cyonyene, nuko ugera muri no grace ya comparison, ukavuga ego ndinga muri no room, ndinga muri no hotel, ndije nyene nta numwe mbona. Muvyumvirize neza ndiko ndavuga, nta numwe mbona ndinga ndije nyene. Ariko Yesu we ego uyu muntu aboneka ko ari kwarangerageza. Yabonye ko mfise ifaranga peut-être kubera ko kumuduga nasize imodoka nziza. Yabonye ko mfise ifaranga peut-être kubera ko azi ko nagize voyage. Peut-être afise ivyo abona. Ariko Yesu nagiye Dubai nzobereka abo tuzojana muri tour, kuko mu gihe tuzogenda muri tour ya Dubai le 21 tuzogira voyage, le 22 ku mugoroba tuzogira tour de Dubai. Mugire ko ngira tour de Dubai cagiye nari hariya mu modoka yaje kuntora. Abagiye murabizi uratelefona imodoka bakaza ukariha ikagutwara muri desert, bakagutwara ahantu bien sûr. Mu modoka nagiye mu nkicinjira murayo n'umukameruneze, umva ahuye n'umuntu avuga igifaransa. Hajya umuntu babipresenta yumvise ko mva mu Burundi, avuga which country, ndambwira in East Africa,
tugeze ahantu menya ko bavuga igifaransa, tutangura kuganira igifaransa, cyumva muri mu modoka turi kumwe n'abarabu, turi kumwe n'abahinde, yari V8, umva yarimo abantu bane, uyo niwe duhuje ururimi. We're just talking. Ça va, comment ça va le Cameroun, ça va très bien, le Burundi est un bon pays, il faut visiter le Burundi. On a parlé, we talk. On a parlé, et puis tugera muri désert, on va ko twagiza kanya ko kuganira. Then tugeze muri désert, ujya mwanya w'amafoto, mbona umuntu araje amegamiye ko ari foto, just say, hey, my God, something here is wrong. Jehovah, what is this yo? What is this yo? Quelle sorte de photo? Aranyegamira ko akwisaga photo, I say, my God, iyi photo izigire simure nayo. And then we was in Dubai, tuva ngaho abagiyeyo murabizi muca mugenda ahantu hajya kumangamia abariko barakora udu spectacle. I was far hama kubera ko twaje mu modoka imwe baduha amanimero afatana, kuko ahantu baguha nimero bakaguserva cyangwa mukagenda gufungura. Twari mu modoka imwe baduha amanimero yegeranye, jewe ngiye kwicara mbona nawe nyene araje. I say, hey, what is this oh? What is this oh? My God oh, my God oh, my God oh, my God oh. I am a normal man. I am a normal man. Je suis un homme normal. I told you. Kubijanye I have a normal body. Ndafise umubiri uri normal, cyo gituma navyaye. I just akene kugura maso. Ndafise umubiri uri normal, cyo gituma navyaye. So utahura bino bintu ndiko ndavuga. Abantu benshi ni mutahura ahantu. Ico igituma utabaho nk'abandi nuko wahisemo guprioritiza Yesu, sino nawe uri nk'abandi. Nabwiye abantu ejo mu nama ndavuga umubiri wose ufungura ushoboye kuja muri ushobora kuba active, kuko mutabizi ukunyene ubugari ari imfungurwa zinda. Sex ni imfungurwa, is the food of the body. Cyo gituma abantu benshi mwisonzesha gusa ivyo gufungura ariko mutari capable kwisonzesha indi imfungurwa y'umubiri. Sex is the food of the body, ni imfungurwa y'umubiri. So now aje ngao nyene aho nyene nicha, I say, oh my God, niwaza in the name of Jesus. Ugira ngo chavuga in the name of Jesus achatembaga. No, this could be a disorder. Ndazinga amaboko gutya, zinza amaboko ndiko ndirabira imbere, mbona arafashe aradugije ukuguru aragufunduruye. I say, oh, I have to change the story quick. Chanda muraba, chanda twenga, ndamubwira mu gifaransa, uri mwiza tiebel, kuko yo reality, uri mwiza aratwenga. Ndamubwira je suis un homme de Dieu, I'm just here, ndagana namubwira mu gifaransa bien sûr. Ndamubwira ndi ngaha muri kino gihugu kugira ngo ndakirabe, fisi ibyo ndiko ndategura kuzokora, nari obligé gushika ngaha, cyo gituma ndi ngaha. Sino I am a man of God, I am a prophet of Jehovah. Nangura kumuganiriza amakuru y'ijuru, yafutse wenyene boro arafuka wenyene bien sûr, kuko ari igitinyiro Imana iha abayikorera cyangwa abantu bubaha, abayikorera kiresa bataye umutwe. Ninda ko atachengo ndavuga. It was very easy. Naramubwiye you are beautiful, uri mwiza. Iyo ni reality. Ariko Jesse meze nk'abandi, I am no longer sinigaba. I am a man of God. I'm under the control of Jehovah. So fis one prioritize. Then we talk. Umanya wo gutaha bansiga kuri hotel agenda aho yarashiki. This is the only way to receive victory. Ukibwira rero ngo ni abantu nkabo nibo babigwamo. Utegerezwa kumenya ukuntu iko kimeze, ukamenya ukenda fise umubiri, uri umukobwa urafise umubiri, ugeze mu periode ya ovulation, umubiri ugira umuriro mwinshi kuruta ibindi bihe byose, kubera iki uwo muriro Imana itegeza kugumizamo kugira ngo nibagira mariage izo bibihe byo gusama. Utegerezwa kumenya ko ufise umubiri. So umaze kumenya ko ufise umubiri, ukita ikintu izina ryacu, ivyo bizotuma utinjira muri risk. Nuzokwijajara ngo reka nzakura ibiza kugarukira, reka mfe kwinjira reka mfe kwinjira mu nzu nzakura babigarukira. Biza kugarukira he? Biza kugarukira ku mbanyi. Aho niko abantu mwaguye. Umaze kumenya ngo c'est grave, wirindira hanze, uramenya iyi sinema siyo nyepesi, reka ngumenga kino kintu ni cyoroshe. Nyine umusore nakunda kubwira abantu jewe sizosengera umuntu muri chambre, naba muri chambre na sala bagatwenga bavuga ngo wewe iriga urakomeye iki
ubusambanyi nibwigira butembagaza abagoyigoyi, butembagaza abakomeye. Birivuga ngo mwiyubare mwe muhagaze. None ni gute umuntu asanzwe yajyamye hasi uvuga ko yaguye? Ijambo kugwa rivugwa kuwahagaze. Ijambo kugwa rivugwa kuwahagaze. Mutagize ino mentality, mutagize buno bwenge mukamenya ngo narakijijwe ariko ndacyafise amaso. None kuba wakijijwe amazi yaciye acika umutobe. Oya, none tugiye ngo uzobona ikiru uvuge ngo iyi ni citron, utakome gicanganye. Nico nyene ariko ukamenya ngo narifise ivyo nifuza kera, narifise ivyo na prioritiza kera, ariko ubu Yesu niyo ma priority yanje. Ibi rero bizogutuma umaze gufata ama decision adasa n'abandi bafata, Imana izogufata ibitandukanye no kurifata abandi. Aho niho tuhurira n'ubuzima buri anormal. Uko muronka siko turonka, uko murondera siko turondera, aho murongera siko turonkera, kuko nubundi ivyo abantu bifuza bo mwisi ivyo dukora, ivyo nivyo bigutwara mu indi dimension. Gutwara mu indi dimension. Even if my blessings ziza mu indi cadre, I know nari kumwe umukozi w'Imana nkunda umuba muvye wa eglise di plein évangile. Igihe nari mvuye Karusi, nari ngiye hajya muri hotel kuko nari ngiye kuraba aho nduhukira, bese nsanga hotel yuzuye. Sinari kugenda, nagize umwanya umunota umwe hamwe n'umuntu amazigiye mu bikorwa kundusha umbera inyungu, kuko ndafise utuntu mbaza, ndavuga ni vyoroshe mubigenza gute. Bien umuntu akuze akubwira vyinshi, so tuko turaganira rero niho na tagiye kumubwira je Imana yangira ubuntu ndashona amahema. Ibyo navyo sinabivuga nga none ambwiye ngo fise societe katamatike y'indege kandi ngoma ndayugurure nanga Gitega deja ntantu izokorera arahari. Ko namubwira n'ibintu bya Imana icinzanira umugisha mu buryo bwayo, kuko ivyanje byose birayikorera. Ndabwira ari gihe tugenda gufasha abagowe, ivyo navyo birivuga neza na neza uko ufashije abandi naho uzobura abagushigikira. So tuko turaganira like that, ndamwereka the ways amubwira hariho umugisha ukuri ko wisa, ari ibintu bikubako byisa kubera kubaha Imana, ugume muri iyo nzira. So igihe rero ubasha Imana nkuko ndeko ndabigisha ibikurikira n'ivyo, Imana ibaho umugisha. I speak Viper, ndavuze presence y'Imana ku buzima bwa mwese. Yesu abahezage, twatevye twarengeje iminota 11 tubabari, Imana ibagirire neza.